Ndabaramukije bene data mwese, amahoro ya Yesu Kristo abana n'umwe wese. Muri kumwe na Françoise Habonayo, nsubiye guha icubahiro Imana data wa twese kubw'uyu mwanya duhaye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, turagushimiye cyane kuri Imana yera, Imana nziza kandi Imana nzima. Habwa icubahiro kubw'uyu mwanya turonse kugira ngo duse kuganira na bene data. Mu izina ryawe ryera Yesu, ndi imbere yawe ndagusaba umushoboze, kandi Imana yo mwijuru ijambo tugiye gusangira na bene data ribafashe, rigira aho ribakura naho ribashikana kubw'icubahiro cawe Yesu. Urakoze kuvyumvise kandi bidukorera, ni mu izina ryawe ryera. Amen. Haleluya. Yesu nashimwe bene data. Nsubiye kunezererwa Imana kuko isubiye kuduha kuba bazima jewe nawe. Haleluya. Yesu nashimwe. Uyu munsi mfise ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rivuga ku bantu babiri. Mu bantu babiri bose bari abanyenkomezi. Hanyuma nawe ico nsenga Imana ni ukuza kwiraba ukamenya ngo mbega muri abo babiri ndi muri abahe, ariko bose n'abanyenkomezi. Yesu nahabwa icubahiro. Ni ijambo ry'Imana dusoma hariya muri Luka igice c'11. Turahera hariya ku murongo ku murongo wa 21. Haravuga ngo umuntu w'inkomezi afise ibigwanishwa iyo ateramiye urugo rwiwe, ibintu vyiwe biba amahoro. Ariko uwo murusha inkomezi iyo aramutse amuteye akamunesha, amwaka ibyo agwanisha byose yari yizigiye, akamunyaga ibintu vyiwe akabigaba. Niri jambo ry'Imana bene data. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo umuntu w'inkomezi afise ibigwanishwa iyo ateramiye urugo rwiwe, ibintu vyiwe biba amahoro. Uwo ni umwe umunyenkomezi afise ibigwanishwa, ateramiye urugo rwiwe kandi ibintu vyiwe bikaba amahoro. Hari ubundi munyenkomezi nyene, wewe akazi kiwe si uguteramira urugo rwiwe, ahubwo wewe akazi kiwe ni ugusambura ingo z'abandi. Uyu nawe rero ingene abigenza nuku. Ku murongo wa 22 ngo ariko uwo murusha inkomezi iyo aramutse amuteye akamunesha, amwaka ibyo agwanisha byose yari yizigiye, akanyaga ibintu vyiwe akabigaba. Mwami Imana adufashe. Iri jambo ritubwiye kuri abantu babiri bose n'abanyenkomezi. Umwe avuze ngo umunyenkomezi afise ibigwanishwa iyo ateramiye urugo rwiwe. Haleluya. Ngo ibintu vyiwe yari afise bica biba amahoro. Ariko hari ubundi munyenkomezi, ni Satani, aza kurwanya abana b'Imana, aza kurwanya abanyenkomezi bandi. Tubonye ngo iyo amurusha inkomezi akamunesha, ngo aca mwaka ibigwanishwa yari afise, ngo agaca bitwara akabigaba, akabivyiwe. Bene data, muri iyi si tugendera mu ntambara. Uragwana muri iki, ukagwana mu kindi, ukagwana mu kindi. Ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo umunyenkomezi, umuntu w'inkomezi. Wewe ndabizi uri umunyenkomezi. Imana niguha umugisha.
uri umunyenkomezi kuko warwanye na byinshi, wasimbutse imanga nyinshi, warwanye intambara nyinshi. Umwe mu banyenkomezi tuzi twabonye yari Samusoni. Samusoni yarwanye mu buryo bukomeye cyane, yari afite inkomezi nyinshi. Ubundi yari Dawidi, na Dawidi yarerekanye inkomezi ziwe. Hanyuma umunyenkomezi afise ibigwanishwa. Haleluya! Ntushobora kuba umunyenkomezi atabigwanishwa ufise. Uba ufise ibigwanishwa. Rero ibyo bigwanishwa nibyo uhora ujyana mu ntambara. Ibigwanishwa by'umukristo ni biki? Ibigwanishwa by'umukristo n'amasengesho, ibigwanishwa by'umukristo n'ijambo ry'Imana. Bigwanishwa uhora urwanisha, sindabizi nawe, ibindi wowe bivuga. Imana nihabwe icubahiro. Ibigwanishwa by'umukristo, umuntu w'umunyenkomezi aba bifise, kuko nta kuntu wogira inkomezi utabifise. Ariko kandi kubifita ni kimwe, kubikoresha ni kindi. Ngo umuntu w'inkomezi afise ibigwanishwa iyo ateramiye urugo rwiwe. Guterama niko kubikoresha. Ushobora kubifita ugasinzira, usinzira umwansi arakubira. Ushobora kubifata ugasamara, umwansi arakubira. Ariko urabifata hanyuma ugaterama. Haleluya! Mwene data nshuti y'umusaraba, urabyakira ibigwanishwa ufise ivyo nyene ukabikoresha ugaterama. Hageze igihe cy'uko twoterama, kuko umugwanizi canke Satani atugwanya, nawe arakobeje, nawe yamaze kwegeranya ibigwanishwa byinshi. Nawe n'umunyenkomezi nagenda ababarira, azi kugwana. Ariko Yesu nashimwe, amurusha imbaraga, amurusha inkomezi. Yesu nashimwe, niwe amunesha. Natwebwe ntitwobishobora iyaba tutari twishimikije ukunesha kw'Imana. Haleluya! Umwami Yesu Kristo yaramunesheje, amwaka n'ifunguruzo. Haleluya! Uyu munsi tugendera mu ntsinzi kubwa Kristo Yesu yatuneshereje. Imana nihabwe icubahiro. Ngo iyo haje umuntu yenkomezi, ngo amurushe imbaraga. Satani hahandi ku musaraba akoresheje ba bandi bagenda kurega Yesu bakamucira urubanza rwo kumwicisha, byasa nkaho bamurushije imbaraga, byasa nkaho bamurushije inkomezi. Mwami wacu Yesu Kristo baramubamba. Satani araryoherwa, aratamba, aratarika. Abadayimoni bagira umunsi mukuru ngo wa wundi twamuhejeje. Ariko hari ico batari bazi. Haleluya! Inkomezi za Kristo Yesu ntushaka kuvuga ngo zaheze, kuko ntuzi aho ziburukira, ntuzi uko biza kugenda. Ariko umwami Yesu arahagaze. Yesu ntaneshwa, n'ukuri ntikuneshwa, n'ubugororotsi ntibuneshwa. Haleluya! Ugendeye mu kuri, ugendere mu kugororokera Imana, intambara zose zoze kwita hasi mu izina rya Yesu. Haleluya! Ngo umuntu w'inkomezi, ngo amurushe inkomezi. Ngo iyo amurushije inkomezi rero, waca mwaka bya bigwanishwa byose yari afise, ngo agaca biganza, ngo akabigaba. Bene da, umuntu yaneshejwe yakwa n'ibigwanishwa yari afise, Satani ngo agaca bigaba, akaba ari babiganza. Wagomba kuvyuka gusenga bikanka, washaka kuririmba bikanka, ibyo washaka ukumva nyine umenga siburi. Sinzi ko bimaze kubashikira. Abamaze kuja mu ntambara bose barabizi. Hari igihe uvyuka gusenga bikanka, cyangwa akora ikintu ukumva nyine nta ngufu ufise zo kukibandanya, uba watewe. Satani aba yamaze gucakira. Ariko dufise Imana, ngo naho aba mu bupfu Yesu agukurayo. Haleluya! Dufise Imana isumba byose.
mwene data uri mu ngorane, mwene data uri mu bibazo, mwene data ubona umenga inkomezi zaguheranye, mwene data ubona umenga byose byaheze, raba Yesu. Yesu wenyene niwe afise kuvyura ubwa nyuma. Yesu wenyene niwe yagarukanye Nebukadineza amusubiza mu kibanza yari arimo. Haleluya. Yesu wenyene niwe yasubiye gutuma umushatsi wa Samusoni wongera kumera, inkomezi zikongera zikamugarukako. Haleluya. Yesu wenyene niwe yo gusubiza muri za nkomezi wahozemo. Yesu wenyene niwe yo gusubiza muri za nkomezi wahozemo, niwe yo kugarukanira za ngabire. Umwansi ntakwiye gutwara ingabire zawe. Umwansi ntakwiye kugucecekesha ngo ureke gushinga intahe. Umwansi ntakwiye kugucecekesha ngo ureke kuvuga Yesu. Umwansi atsindwa mu izina rya Yesu. Wari umunyankomezi n'ibigwanishwa wari ubifise, ariko haje izindi nkomezi zikurusha imbaraga. Kubera iki? Wararyamye. Kubera iki? Warasamaye. Byagenze gute kugira ngo umugwanizi agutware bya bigwanishwa byawe byose? Haguruka mwene data, haguruka, subira ugende. Yesu aracafise urufunguruzo. Yesu aracafise kongera kugarukana ibyawe Satani yatwara. Haguruka ugende ubigire Yesu, kandi nawe ugire intambuko. Aha twabonye ngo umunyenkomezi ngo afise ibigwanishwa, iyo arwaniye urugo rwiwe akarurwanira, ni ukuvuga ngo hariho icyo bakora. Ntufite ibigwanishwa hama ugaca wicara, ntufite ibigwanishwa hama ugasinzira, ntufite ibigwanishwa hama ukanezererwa ko ubifise. Oya, urabifise ariko urabikoresha kugira ngo bikunde ibintu byawe bikire, ibintu byawe biba amahoro. Haleluya. Ariko uyu munsi dufise abakristo bafise inkomezi, bafise ibigwanishwa, ariko uyu munsi ibintu byabo mwasi yavyicayeko. Ibigwanishwa byabo mwasi ngo ni wabisiga bigaba. Murabyumva? Haguruka nshuti y'umusaraba. Yesu Kristo niwe nkomezi zacu. Haleluya. Yesu Kristo niwe nkomezi zacu. Yesu Kristo niwe vyirato byacu. Yesu Kristo niwe vyizigiro byacu. Yesu nyene ugituma hagazemo byose birakunda. Mu masengesho abadayimoni barasenyuka, mu masengesho impwemu mbi zirahunga. Haguruka, subira uhaguruke, kandi Satani arabizi akubuza guhaguruka kuko azi ko nibahaguruka ibyawe byose uzokongera kubitora. Ariko nje kukubwira ngo Yesu aracashoboye. Yesu muhindukirire gusa. Yesu fata umwanya umubarire, mubwire Yesu, mubwire uti mwami wanje kandi Imana yanje, ntabara, mbwirira imbabazi. Umwansi yaranyubiriye, narasinziriye. Emera ibyaha byawe, Yesu naragutabara. Emera ibyaha byawe, kuko umwansi ntiyavuye kuza kugushikira gusa atabanje kugusinziriza. Nibishoboka. Na Samusoni yari umuhizi akomeye, barinze kumubembereza, araneshwa, avuga amabanga atarakwiye kuvuga, amaze umwansi acarinjira. Delila bayamukubise hasi, ariko yabanje kumubembereza, aragira gutya, arasubira gushikaho Samusoni yemera, aravuga amabanga atarakwiye kuvuga. Umwansi abarinjira. Ariko dufise Imana mwene data, ntawe udacumura, ntawe udakosha, ntawe utanyerera, ariko nta muntu w'Imana nyerera ngo acagumayo. Uyaye, haguruka, subira uhaguruke, bwira Yesu uti Yesu kwa kundi waha Samusoni inkomezi za nyuma, uti nanje, na Yesu arakumva. Haleluya. Imana niguha umugisha. Reka dusubire turabe ijambo ry'Imana riri muri Abitesalonike ba mbere. Haleluya. Nakoze mwami Yesu. Abitesalonike ba mbere igice ca mbere, hariya turasoma ku murongo
w'11 havuga ngo nico gituma tubasengera iminsi yose ngo Imana yacu ibemere ko mumeze nk'uko bibereye ihamagarwa ryanyu, kandi ishikishe ubushobozi ico munezererwa ciza cose n'igikorwa canyu cose kiva ku kwizera. Haleluya. Turasubiramwo ngo nico gituma tubasengera Imana iminsi yose ngo Imana yacu ibemere ko mumeze nk'uko bibereye ihamagarwa ryanyu. Wahamagawe kuba umuhizi mwiza wa Yesu, wahamagawe gukora igikorwa ciza c'Imana, wahamagawe kwerekana umuco mwiza wose, umuco mwiza wa Kristo Yesu aho uri hose. None uriko urabikora? Bigwanishwa wari ubifise, n'inkomezi uri nazo. Haguruka ukore ico gikorwa data yaguhaye. Haleluya. Umere nk'uko bimeze, nk'uko bibereye ihamagarwa data yaguhamagaye. Ngo kandi ishikishe ubushobozi ico munezererwa ciza cose. Turabasengera Imana ngo Imana ishikishe ubushobozi igikorwa munezererwa ciza cose. Sinzi ico unezererwa we mwene data, sinzi ico uriko urakora, sinzi ico Umwami yagutumye gukora, ntavyo nzi, ariko Umwami agushoboze kandi aguhe kugishikako mu izina rya Yesu. Imana data wa twese twasomye mu gice ca kabiri Abatesalonika ba kabiri igice ca mbere ku murongo w'11 niho duhejeje. Pawulo ariko arababwira ati ndabasengera iminsi yose ngo mumere nk'uko bibereye. Emwe ba Kristo, mumere nk'uko bibereye. Mwama dufashe tumere nk'uko bibereye, tumere nk'uko Kristo adushaka, tumere nk'uko Kristo yaduhamagaye, tumere nk'uko Umwami yadutumye gukora bariko dukora. Haleluya. Kandi Umwami Imana adushoboze gushitsa kuco yaduhamagariye mu izina rya Yesu. Dusome irindi jambo riri hano nyine mu gice ca mbere. Haleluya. Mu gice ca mbere c'Abitesalonike, icete ca mbere c'Abitesalonike igice ni ca mbere nyene. Tugende hariya ku murongo wa 4 haravuga ngo bene data bakundwa n'Imana, tuzi yuko mwatoranijwe nayo. Haleluya. Kuko ubutumwa bwacu butabashitseko ari amajambo yonyene, ariko bwarimwo n'ubushobozi na mpwemu yera no kumara amazinda rwose. Namwe murazi ubugene twari tumeze hagati muri mwebwe ku bwanyu. Haleluya. Imana nishimwe. Ngo Pawulo arababwira ngo bene data bakundwa n'Imana, ngo tuzi yuko mwatoranijwe n'Imana. Haleluya. Ngo kuko ubutumwa bwacu butabashitseko ari amajambo yonyene, ariko bwarimwo n'ubushobozi na mpwemu yera no kumara amazinda rwose. Ubushobozi twahawe, ijambo ry'Imana twakiriye ni ijambo ryarimo ubushobozi, ryaraduhinduye. Haleluya. Ritugira abakozi b'Imana. Imana nishimwe. Nawe mwene data wahamagawe n'Imana, uri umukozi w'Imana, ukorera Imana nzima. Raba ko hagaze neza, raba ko byabigwanishwa byose ko Kristo yabiguhaye ariko uriko urabikoresha. Raba ko utajyamye hasi ngo umwanzi abe yarabitwaye usigara uri gikankara gusa. Hari abakristo bazi ngo barabatijwe, bazi ngo barasengewe, bazi ngo baragize gute, ariko batagihagaze mu mavuta y'Imana. Uri hehe ga mwene data? Uri mu bikiga nshuti nkunda? Mbega ivyawe biramahoro? Mbega vya bigwanishwa cabikoresha ivyawe biramahoro? Bimeze bite? Canke naho umugwanizi yarakubiriye
ariko wahamagawe n'Imana, ariko Imana hari ibyo yari yakwizeje. Haguruka, Yesu aragukunda. Haleluya. Yesu aragukunda, Yesu aragukunda, kandi Yesu arakugomba. Arakugomba kuza kwambara inkomezi, kuko muri iyi minsi tugeze ahantu, haleluya, tugeze ahantu, hariho ahantu tugomba gushika, kandi aho hantu haragoye. Aho hantu nta muntu atambaye inkomezi azoshikayo. Aho hantu nta muntu atambaye inkomezi azoshikayo. None wewe uri kurapfira hasi, bizogenda gute niwashika hariya hejuru? Ko bikunaniriye mu ntango, bizogenda gute mu masozera y'urugendo? Haguruka wambara inkomezi, kuko ibiri imbere birakomeye. Haguruka wambara inkomezi, umwami akweze rwose. Haleluya. Umwami arakugomba nka wewe. Bene data, hari igihe umuntu afata iminsi agasenga, asengera igikorwa c'Imana, asengera abandi, asengera umuryango, ariko nagomba nkubwire ngo hageze igihe c'uko wisengera wowe ubwawe. Wewe nyene izina ryawe imbere n'inyuma akaba wewe wisengere. Nk'uko wa muririmbyi yavuga ngo ni jewe gusa, ngo sina mama, mweka sina data, ngo sinabo tuzinanye, sinabo tuvukana, ngo ariko ni jewe gusa mama. Hageze yuko umuntu wese aje imbere y'Imana akaja kwisengera, kugira ngo inkomezi z'Imana n'amavuta y'Imana n'ibigwanishwa by'Imana vyongere bibe muri we. Nta yandi majambo menshi bene data nari mfise, kwari kubakangura gusa umuntu wese arabe biri gute mu rugendo rwawe, biri gute mu bugingo bwawe, biri gute mu buzima bwawe bwa misi yose. Mbega uracahagaze mu buhizi kwa kundi wari umeze? Ng'umunyenkomezi nibyo twasomye, ngo umuntu w'inkomezi ngo afise ibigwanishwa, agateramira urugo rwiwe, ngo ibintu vyiwe biba amahoro. Hari umugwanizi agomba kuza kugutwara ibigwanishwa vyawe. Hari umugwanizi agomba ngo wicare hasi ureke kuvuga ubutumwa. Hari umugwanizi agomba kugufunga. Hari umugwanizi agomba kukwicara hejuru. Birahari. Nubona wicaye utakivuga ubutumwa ntiwibaze ngo nukuruhuka. Ni Satani yakwicariye. Ni Satani yakwicariye. Rero haguruka ukore nk'uko inkomezi umwami Imana yaziguhaye. Imana ibahezagire mwese. Mwari kumwe na Françoise Habonayo, kandi isheni turiko ni isheni Habonayo. Nomero za telefone ni za zini ni +46 768 0065 46. Imana data ibaha umugisha. Reka dusenge. Haleluya. Mana data wa twese, nyakubahwa usumba byose, mwami ukomeye, mwami uriho wamyeho kandi ubwirutse. Yesu ndagushimiye. Haleluya. Ndagushimiye uri Imana. Mu izina rya Yesu ndasengeye mwene data ariko arankurikira. Mu izina rya Yesu Kristo ndasengeye umunyenkomezi wahaye ibigwanishwa akaba bifise, ukaba wamutumye guteramira urugo rwiwe, ukaba wamutumye guteramira igikorwa kanaka wamuhaye, ukaba wamuhaye igikorwa wamuhaye Yesu Kristo, ukaba wamutumye guteramira ubwoko bw'Imana, ukaba wamutumye guteramira ubugingo bwiwe. Ariko uyu munsi mwami Yesu umugwaniza akaba yaramwicariyeko, akaba yaramutwaye n'ibigwanishwa byiwe, ngo akaba ari wasigaye abigaba. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti ndahagurutse wa Mana usumba byose, ndasengeye umuntu aciye bugufi. Mu izina ryawe gera Yesu, umutabare mu izina rya Yesu, umutabare mwami, mutabare, mugirire imbabazi, musubize muri ya mavuta yahozemo, musubize muri za ngabire yahozemo. Mu izina rya Yesu musubizemo wa mwete yari afise, umwete w'igikorwa c'Imana. Data mukunzi mwiza, ukora ibikorwa, umugirire imbabazi. Ndamusabiye imbere yawe Mana, kubwo ubuntu n'imbabazi zawe, ukuboko kwawe gukomeye gusiture gusenyera abarya abadayimoni bamutsikamiye. Mu izina rya Yesu Kristo, ewe wamuhembiwe wahagaze ku bwoko bw'Imana, mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti ubarekure
barekure umuriro w'Imana uguturire mu izina rya Yesu, ugutongore mu izina rya Yesu Kristo. Abantu b'Imana bahaguruke bongere bambara inkomezi. Urakoze wa Mana usumba byose, ubafashe bene data bose, nanje umfashe Mwami Yesu. Turi mu rugamba ntiturashika, ariko turashaka inkomezi zawe Yesu, ngo zibe muri twebwe zigwiriye mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo dushobore kurwana n'ibisigo n'abadayimoni byo muri biri imbere. Mwami Yesu, udufashe twongere inkomezi. Shengero ryawe rizigame, ubwoko bwawe buzigame. Ngushimiye kubyumvise kandi ubikoze. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo uri mu ijuru, senze kandi shima. Amen. Haleluya. Yesu abahezagire mwese. Amen.